Abantu benshi ntibazi ibi bintu bitangaje mu nkuru ya Rwagasore ubwo Kajeogis yari yikinze ahantu atawamubona ariko kandi aza kubona neza Rwagasore aho yicaye kw'ibaraza y'ihoteli ya Tanganyika ariko asangira n'abagize leta yiwe nshasha. Ubwo rero Kajeogis yagize gutya aramurasa. Kajeogis yahise asimbira muri station for the Wago Model 58 ayiha umuriro arahunga aja mu Kayanza ariko amaze kugenda ibirometero nka 10 igitoro kiba kiramukamanye acaja mu byo gusaba lift. Ivyaje rero gutangaza abantu benshi. Imodoka yabanje gusaba lift ubwa mbere yari imodoka y'umwami Mwambutsa akaba na se wa Rwagasore yarahijeje kwica. Ubwo nyene Mwambutsa yahise ahagarara. Kajeogis nawe atanubwoba na bukeyi aca musaba ko yomwunguruza akamushikana kuri station akanwesha ariko aho hose Mwambutsa ntiyari bwamenye ko umuhungu wiwe yapfuye kandi uwamyishe bari kumwe. Iyi nkuru ya Rwagasore imwe ibintu bitangaje cyane ku maziko ya Rwagasore ubwo bari bagiye kumufuba hari huzuye ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bari bashavuye cyane hakaba n'abiyorobetse b'abazungu bivugwa ko aribo bari inyuma y'urupfu rwiwe. Ico gihe Uburundi bwari bushavuye cyane pe ubwo hari agacerere mu kanya gato bumvise ibintu bivuze urwambo rwishi ntivyari bindi zari inzuki ziyari mu bazungu zikabarya zikabakomesha ariko ntihagira umurundi numwe zikora ko ngo ziburye. Byatangaje abantu benshi cyane ni byinshi cyane byagiye biba inkuru itangaje ya Rwagasore ariko reka tunabigaruke ko mwakera kiganiro minyabishi utazi. Reka tumanura ibitabo twubika imboni mu nyariko turabe ingene vyari bimeze igihe uwo mugarwa Rudoviko Rwagasore yaturondera intayo kwikugira. Munyemerere twifashisha igitabo ca Rudo the White citwa Mother in Burundi kandi tunifashishe n'ibindi bitabo ndetse n'ivyumviro vyakunze gutangwa n'ababa hafi cyane ya Rwagasore. Prosper Numa mu bitabo inshuti nyariko niko nitwa ico ndagusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzozurahungukira byinshi bitandukanye. Ndaguhaye ikaze. Byose bihera Gitega hari tariki cyo mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1932 nibwo intwari y'u Burundi yagirirwa amahirwe atapfa no kurongwa n'abana benshi bavuga ico gihe ivukira ibwami kwa Mwambutsa abangira icenge n'umwami kazi Therese Kanyonga. Ubwo rero Burundi bwari bwunguza umuntu mushasha byari byishimo mu muryango wiwe ndetse no mu Burundi ariko mu by'ukuri ntibari bazi ko bunguza intwari tuzama turirimba ibihe byose. Nuko rero Rwagasore yarakuze akwiza imyaka 7 nta kindi cari kimurindiriye atarukuja kwishuri nk'abandi bana bico gihe. Yaciye atangurira mu Bukeye mu ishuri ry'ababikira ariko ngo ico gihe baramukubita cyane kubera ko se yari yabahaye uruhusha ariko mu nyuma yaciye abandanirije amashuri yiwe Kanyinya mu ntara ya Gitega ariko nyene igihe carageze amashuri mato matara yaheza hama mu mwaka w'1945 niho atangura amashuri yisumbuye muri Groupe Scolaire d'Asrida i Butare mu Rwanda. Iryo shuri ryiga kanini n'abana bava mu miryango y'ibwami. Bivugwa ko akiri mwari ndo shuri ari naho yatanguye kwiyumvira ibya independence y'uko ciwe ni naho yaciye ahereza section administrative. Ico gihe akiri mu iryo shuri ry'Ibutare mu Rwanda niho yahuriye n'abandi banyeshuri nabo bari bafise iciyumviro cyo kuronka independence. Ico gihe rero Mwambutsa akaba na se wa Rwagasore yamasaba abazungu ko umwana wiwe Rwagasore yoja kwiga mu Bubirigi. Yaciye agenda mu mwaka w'1952 aja kwiga mu Bubirigi. Ico gihe rero Rwagasore yagira kabiri mu banyeshuri bagiye kwiga i Buraya kandi atari mu bihebeye Imana. Wari yabanje yari birori kandi birori na Rwagasore bari bafitaniye ubugenzi bukomeye cyane naho vyaje guhinduka mu nyuma. Yaciye atangurira muri kaminuza Anvers mu gihugu c'Ububirigi nyene ariko rero ngo Rwagasore aciga muri iyo kaminuza nyene ntiyigeze hakundana buhoro buhoro kubera ko ivyo bigisha bitamuryohera. Rwagasore yaciye asaba kwiga ibijanye n'uburimyi. Rwagasore yarakunda cyane kuja mu nama yavugirwamwe ibintu vya independence nta nama nimwe yamucika mu by'ukuri. Mu Bubirigi hamaze imyaka 4 kubera ko yagiye mu mwaka w'1952 aza kuva mu mwaka w'1956 ariko kandi nta rupapuro rw'umutsindo bigeze bamuha. Sinzi impamvu ntinaboneka neza impamvu batamuhaye urwo rupapuro rw'umutsindo ariko bivugwa ko yaratanguye kwerekana ingeso abazungu batigeze bishimira na gato gushaka guharanira independence. Rwagasore yavuye mu Bubirigi akiri muto cyane kubera ko yarafise imyaka 25 gusa ariko akagira igihagararo c'abantu bakuze. Ico gihe naho yarafise imyaka mike agishika mu Burundi ikintu ca mbere yatanguye gusaba Perezida w'u Bubirigi ngo nuko hobaho bigirizwa shingiro ry'u Burundi. Aha uravye ntivyari bitandukanye nuko yari gusaba okwikutira ku Burundi. Ico gihe ndanakwibutsa ko Burundi n'u Rwanda cari igihugu kimwe kigatwarwa n'Ububirigi ariko bukagitwara mu kibanza c'ishiramwe ry'ibihugu bita CEDES. Inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose Ububirigi bwatwara Burundi n'u Rwanda ku bubasha bw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bavyita intwaro ya titere. Hari hicegera catwara Burundi n'u Rwanda citwa Jean Paul Harwa. Rero nuko Rwagasore akiva mu Bubirigi abarundi bari bakinye cyane gose kubera ko ata murundi yadandaza. Ababirigi n'Abarabu nibo badandaza. Rero Rwagasore agishika mu Burundi nico kintu ca mbere yatanguye guhindura. Yaciye atangura gushinga amakoperative araba ko abarundi botera imbere. Bidatevye ivyo by'amakoperative abazungu ntibari bavyishimiye kandi birumvikana ntivyari kubandanya.
ku itariki 12 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'icenda, Rwagasore yaciye ashingurwa na mukenyezi Marie Rose Ntamikevyo. Ivyo rero Rwagasore yarakoze yari intambwe ikomeye cyane yarateye mu buzima bwiwe. Byari na vyiza ko umuryango we uvyishimira, ariko siko baje kubigeza, ahubwo bamubwiye ko akoze amahana atari bwigeraba. Bamubwiye ko ivyo ataho vyakabaye ngo umuganwa arongore mu bundi bwoko, ariko Rwagasore yabigize kubera ko yashaka kunwanisha abarundi mu gihe abakoroni bari babateyemwo ivyiyumviro bibi cyane vy'amacakubiri. Ico gihe rero Rwagasore yaciye abereka ko ivyo atari vyo vy'amacakubiri, ahubwo ababwira ko abarundi ari bwo bwoko bwongere buhari. Rwagasore amaze kuba kugwi vya politike nigeze avyibagira kuko yarafise umugambi ukomeye cyane. Yaciye atangura gusaba Jean Paul Laroy ku mugambwe yarahejeje gushinga wa Iprona ukwemerwa mu mategeko. Mu nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu hari itariki indwi mu kwa mbere niho umugambwe wa Iprona wemerwa mu mategeko. Uwo mugambwe rero kugira ngo awushinge yafashijwe n'uwitwa Paul Mirerekano hamwe n'uwo bita Tadesi y'uyu munsi. Ingoro ya mbere y'uwo mugambwe bashinze mu Buryenzi, ariko rero ivyo byose yakora hari abatabinezererwa na buhoro buhoro. Abazungu yarababangamiye cyane, baciye baja mu gutwi kwa Mwambutsa bamubwira ko yo muha intara agatwara akava mu vya politike, kuko babonaga umaronka abantu benshi bamukurikira. Rero babona ko azohava babangamira cyane, baciye bamuha gutwara Butanyerera, ariko ntibari bazi ko bihenze cyane. Bari bazi ko azocahagarika imigambi yiwe, ariko suko vyaje kugenda, ahubwo yabandanije ashiramye ingufu zidasanzwe. Ariko icyamubangamiye cyane ni umugambwe mushasha warohejeje kuvuka, umugambwe warohejeje gushingwa n'abahungu ba Baranyaka. Uwo mugambwe ntiwashaka kwikukira ku Burundi vyihuse, ariko rero umva ko vyari bitandukanye na Iprona nayo yashaka kwikukira ku Burundi. Uwo mugambwe witwa PDS, uyu mugambwe warabangamiye abashaka kwikukira ku Burundi kubera ko warushigikiwe n'ababirigi. Uwo mugambwe rero wari washinzwe n'abahungu ba Baranyaka ari bo Birori ndetse na Ntidendereza, ariko kandi mwibuke ko Rwagasore na Birori barabagenzi bakomeye cyane, ariko bagashinga imigambwe itandukanye. Rwagasore ababirigi bama bamusavye kureka ivya politike, ariko ivyo ntiyigeze avyumva habe na gatoyi. Ku itariki 27 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu baciye bamufunga, ariko hari nyuma yuko akoranije inama rukokoma y'umugambwe wiwe Iprona ko itariki 14 gushika itariki 20 yasavye ko hategerezwa kuba kwikukira mu Burundi. Urugamba rwa politike ruba ruratangwa. Iprona yaciye isaba abanyagihugu kureka kugura ibitandazwa vy'abazungu no kureka gutanga amakori. Nyuma rero yuko habaye amatora y'amakomine, ariko Iprona iratsindwa kubera ko ayo matora yabaye mw'amanyanga menshi cyane. Ariko ivyo Iprona ntiyavyihanganiye, yaciye igenda kwerekana ibitagenze neza mu matora y'amakomine muri ONI yaciye irongeka abaza gukurikirana amatora y'abashinga amateka muri Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe. Ico gihe n'abakenyezi baratoye, hari itariki 18 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe, kandi ayo matora yabaye umunsi umwe. Iprona rero yaciye itsinda birengeje ku majwi 80%. PDS nayo iratsindwa kubera ko yo yaronse amajwi 20% gusa. Abanyagihugu akanyamuneza kari kenshi utora. Nos rapports avec l'administration belge au lendemain des élections étaient bonnes, d'autant plus que nous avons constaté que depuis imigenderanire yacu n'ububirigi mu nyuma y'amatora ni myiza cyane cyane. Icyo twabonye nuko kuva hagiyeho leta nshasha hariho kutivanga k'ububirigi mu bikorwa by'imigambwe. Imigenderanire yacu n'intwaro mbere n'ububirigi yaranaguwe mbere, ubu ni myiza kurusha uko yahora. Twizigiye kandi ko mu minsi iza imbere n'inyuma yo kwikukira izorushiriza kuba myiza. meilleures qu'auparavant, et je crois que pour le moment elles sont bonnes, et nous espérons que même pour l'avenir proche, avant l'indépendance et peut-être après, s'améliore encore. Quand le Burundi deviendra-t-il indépendant? À quelle date? Uburundi buzokwikukira ryari? Muzosaba kwikukira ryari mwishyiramwe mpuzamakunguni? Biragoye kuvuga itariki unyene, ariko twifuza kwitegura no kwicara ico kibazo. Atagushikuza rero ndibaza ko mu mezi 5 canke 7 canke 8 nitwihuta cyane, ariko kandi ntitugomba guteba. Ico tugomba nuko twobitegura neza.
Itariki rero 28 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe Tadesi Giuyu munsi atorwa kuba umukuru w'inama nshingamateka ya mbere mu Burundi. Rwagasore nawe agenwa kugira ngo ashinge leta nshasha yategerezwa gutegura ukwikukira kw'igihugu. Yahawe amabanga yo kuba umushikirangoma wa mbere. Hari itariki 29 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe Pierre Ngendandumwe acaba icegera c'umushikiranganje w'ubutunzi. Muri iyo leta harimwo abashikiranganje 15 igisirikare ariko cagumye mu minwe y'ababirigi. Inyuma rero ku itariki 16 Gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe hari ku mugoroba Rwagasore ariko agirana inama n'abagize leta yiwe nshasha bari bicaye mu buriro bwitiriwe Tanganyika. Uwo mugoroba wabaye mubi cane ku Barundi. Umugiriki Georges yagize gutya aramurasa carapfa ubwo nyene kuko yamurashe kwizosi. Georges yahise yinjira mu modoka ya Station for the Wago Model 58 acarahunga asize agandaguye Rwagasore. Nibwo rero ariko aragenda igitoro camukamanye acayunguruzwa na Mwambutsa se wa Rwagasore nyene. Ariko aho hafi hari umusirikare w'umugiriki yari yabonye Georges yinjira mu modoka acara yivugira mu modoka baca basanga ni modoka PDS yakoresha imyiyamamazo baca barabafata. Jambo riyeze muzoro mwaende panda musena 62 sentare nkuru isubiramwe imanza du 7 mai 1962 confirme la peine de mort de Kageorgis. Idendereza Anahimana batiriwe umunyoro w'imyaka 20 Birori akiriwe umunyoro w'imyaka 15 Arkaniotis akiriwe umunyororo w'umwaka umwe. Georges niwe avuga ati ngiye gupfa kandi akwiye gupfa mugabo reka mpe mvutse tuzana kaseti zangwa n'umuzungu yitwa Brero haraheza aravuga amazina aravuga na haru yarabivuze rwose ico gituma igiye asabye ikigongwe ati je ndakwiye gupfa mugabo birakwiye yuko no sabe ikigongwe umwami ko namwiciye umwana ndasabye ikigongwe ku Barundi ku badasigana cyane cyane mugabo naho ngiye si jewe nari kwibwira jewe mugireke mutoya yuko nguye kwicubye mwana w'umwami ivyo yavuye n'abantu bantumye. Moi je sentais très bien qu'il y avait narumva muri jewe ko hari ibintu bibujije amahoro abari mu ntwaro y'ababirigi. Murazi ko mu bihe nka bene ivyo abantu barinubana ntibavugane. Ariko rero kugira ngo umuntu acaja kugira itohoza mu ntwaro y'ababirigi ntivyigeze binza no mu mutwe. Sinashobora kwibaza ko yoba ari twebwe twatumye ubwo bwicanyi. Ku rubanza numvise ingene barubaza wacubona yuko hari ikintu kindi wacubona ko hari ikindi waribona ngo kuyo muntu nawe yarakwiye kubazwa ikintu muga abantu benshi bavyuwauka. Ni kuvuga urwo rubanza tuyita urubanza Bergo Belge. Uwo burginyo ndakubwiye yaravuze neza cyane ati wamwishe n'uyu mugabe inama yagizwe n'aba nico gituma bose yari yabasavye ntuze urubanza rwo gupfa bose mugabo bigiye gutora bagiye kugira urubanza muri grande instance bakondana gusumwe gusa bakondana gusumwe uyamurasha. Narabona neza ko bitari bikwiye gutanga ikigongwe kuko vyahakwa kuboneka nk'uko atangingo y'urubanza yafashwe. Naribajije ko umwami Baudouin yabigeze amajanja kenshi imbere yo gufata ingingo ahawe n'abahanuzi biwe yo kwemera ngo inyongo aribe. Twari twateguye kubigirira mu ibohero isaha 11 zo mu gatondo hanyuma aranyongwa arapfa. Naciye ngira icegeranyo mvuga ko yanyonzwe ariko kandi nagomba ndababwire ko nahaboneye amakuba no mu minsi ikurikira sinashobora gutora agatiro. Ibintu nk'ivyo biraremereye rwose kandi hari hasigaye iminsi nk'ibiri canke itatu ngo Burundi bwikukire. Je n'ai pas dormi. C'est pénible, vous savez ça. Juste avant l'indépendance, c'était quoi, 2 jours ou 3 jours avant? Anezerewe mugabo twanezerewe tubabaye ukunezerwa kubabaye nikuboneka cyane. Mubona amasanamu yo kuri independence umuvyeyi we umwamikazi na papa wiwe ingene bari bameze mwaca mubona ko bababaye baneze n'abarundi bari baneze bo ntibari baneze kuko bafe sinzi kunezerwa nuko abangene umuntu yo bifatanye
kubera kuko wari karavuga ijambo ni Rwagasore yari kurivuga yarayipfiriye. 1962 harabaye urubanza rw'abishe Rwagasore. Ico gihe mu mburano zabaye urwandiko ndarufise mu mburano zabaye baragaruka cyane kuri responsabilité de la tutelle. Bagomvye gukina ikarata ya nyuma baravuga bati egome twarabikoze ariko intwaro y'ababirigi nayo twiyumvira ko izodukingira ikibaba kuko Resitarenyi yari arongoye intara n'umuhanuzi wa Ntidendereza baravuze amajambo yatumye twiyumvira ko bazodukingira turamutse twishe Rwagasore. Les agents belges ont-ils accueilli favorablement, approuvé à haute voix? Bega babirigi wabarakiriye neza canke bagashigikira ico ciyumviro. Hari umunyafrika baba baremereye bati hamwe bokora iryo shano ububirigi naco buzobagira. Biragoye guhakana. Était du domaine du probable, voire du certain. Le nier me paraît déraisonnable. Nta tohozwa ryigeze rigirwa ngo rishike kuri iyo ntumbero mbere nta n'urubanza rwaciwe. Nico gituma rero bigoye ku muntu avyemeza canke ngo abihakane. Bisaba amatohoza. Batatu bagize akagwi k'abicanyi baciriwe ubwo gupfa. Nika Georges, Nahimana na Ntakica Yohani. Abateguye umugambi w'ubisha bwo kwica Rwagasore nabo nyene baciriwe ubwo gupfa. Iyatru, Ntidendereza Yohani na Birori Joseph. Ntakica hari aciriwe umunyoro wo guherayo. Arikaniyotisi na Bigirindavyi baciriwe imyaka 5. Twari tubizi yuko barinda abari mu munyororo barinda gupfa. Ibyo twari tubizi kuva kera kuko no mu rubanza rwa mbere aho bacira urubanza rwo gupfa Kajogisi gusa warumva ko abantu bagira ngo nabarya ngo bega barya bo gituma batabisha ndi kuki. Bavuga ko abantu barenga ibihumbi 10 bari bashitse kuraba iryo nyombo yabereye Igitega bari bagerageje kubigira kure y'umugwa mukuru. Baciye banyongwa le 15 janvier 1963. Tubona banyongewe haje Igitega. Baburiza umwe. Hariho imeza babanza kuburizako. Hama rero bashizemwe akagozi puko agaca basunura aka kameza iyi meza yarahagaze ko rero ihenutse aca tangura kwenena. Ndabashimiye yari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti nyandiko niko nitwe cyo ndagusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo zozora nkukira byinshi bitandukanye. Ciao ciao.